nakijya navuze nti mu buhinga je ndiko ndashaka kugira bundaba nukuguma mba umwigisha yigishe iterambere icarico abantu ntibaze kumva umengo ni ibintu cyuko dukora dufyina biba biteye agahinda nimba twebwe tuzosaza ejo tugasiga iki gihugu ukunyene abantu bose baguma bibaza ngo nakazo mpakazi naho rero mbashaka bamenye uruhara rwa leta aho uko rungana bamenye uruhara rwabo uko rungana bamwe bose bagira bati turashaka kugira akamaro ejo. Iyo umuntu avuze leta abona ko leta ari abantu bamwe ariko leta n'abarundi bose ni twese nawewe urimo oya muri ubwo buryo siko biharugwa iyo nk'ubu twagiye muri aya majambere yo gutora abantu batowe baba bafise programme baramenya bati izokoreshwa uburyo bungana gutya ubwo buryo buba buva mu makori y'igihugu baheza bakagira intumbero bakamenya bati mu kugira iki kintu gikunde tuzokora iki ico gihe biba bitomoye baramenya bati abantu banaka bariko bakurikiranwa gutya yama banka cagira ati ko turiko rero dukorana na leta tubizi muri commune Kiganda dukorana n'abantu bashikijana biriko bigenda uko none umva ko bica biborohera mugabo ntibashaka kuyamahera umuntu batazi uvuga ngo yavundurutse uti biraryoshe cyane birakunda iyo bagize decentralisation bagafata commune canke province bakabifisa abantu bayo bakamenya basavye ingurane muri ayo commune canke province kugira ngo ibintu bikurikirane ku rutonde ego cyane na cyane ndakwibutse ibanki iterambere ry'ibanki rivahe ibanki bisakanye muneza ko gutanga ideni kuko ririronka kwinyungu singume numva gusa umwanya wose bayaga Barcelone Real singume numva umwanya wose bariko baganyira gusa abastare abaririmbyi oya mugabo babana yagi babaza bati mbega ni gute Fizo canke Sadbi bo boronka isu boronka imitaye bakagenda uku bakunzi ibiganiro cya kuno rubuga rwacu Bujahit TV turasubiye kubaha ikaze kuri kiganiro cyacu menya niganiro mumenya byinshi ku biganiro cyo tubashikiriza yaba makuru yaba ibiyago tuzana muri kiganiro cyo kugira ngo mumenye byinshi bikorerwa hano iwacu mu Burundi canke bivugwa hano iwacu mu Burundi mu bisata byose bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ni ikiganiro menya kuri micro ni Patrick Pagio niyo nkuru ndabona Fiston ni wari kuri kamera mu buhinga by'ivyuma. Ikiganiro cyacu n'umunsi tuza kuganira na Francis Rohero muramuzi abarundi bari hano mu Burundi baramuzi kumwe n'abarundi bitwarika ubuzima bw'igihugu cyo kumenya ivy'igihugu cy'u Burundi baramaze kubenya si ubwa mbere bumvise izina Francis Rohero kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2008 yakoze mu biro vya kabiri by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu aho yakoze imyaka ishika kuri 3 aba kandi umukandida mu matora yo mu mwaka wa 2020 aho yitojeje ku giti iciwe kuvuga ko yari mu bantu indwi bifuza canke bariko baraharanira kuba mu kibanza cyo kurongora kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni Francis Rohero yaciye aba umuconsultant independent mu bijanye n'imibereho hamwe n'iterambere hamwe n'ivy'ubutunzi. Atanguza kandi mouvement yise Orange. Ni muri cyo yise mouvement Orange hashikirizwa ivyumviro byinshi. Mu minsi iheze canke mu gihe ariko ariyamamaza yarashikirije imigambi yarafitiye urwaruka cyane kugwaruka gukora kugira ngo gwiteze imbere rutarindiriye leta canke leta naho nyene ikashigikira urwaruka kugira ngo ugwiteze imbere. Ivyo rero mu byo yavuze bimwe na bimwe muri kino gihe biriko birarangurwa ariko kandi arafise n'ibindi yagerashikiriza mu byo yagirandika haba ku mbuga ziwe ngurukana bumenyi aho yerekanye neza uko urwaruka rushobora kwiteza imbere kandi n'ukuntu leta ishobora kubikora. Francis Rohero tuzakuganira nawe ukuntu urwaruka gukora akazi ukiteza imbere cyangwa ngo kwihangira imirimo cyo bita création d'emploi na leta igashikira. Turaguhaye ikaze Francis Rohero muri studio za Bujahit TV. Mwaramutse neza nkabadabashimiye ko mwantumiye nico navuze nti igikorwa nyamukuru so kwitoza kumva ko igihugu gishobora kugirirwa akamaro n'ivyo umuntu ari karavuga abantu bakabitahura ko atabari karondera amajwi mugabo bashaka ko hawira ubwenge bituma abantu bashaka kugira ico bimarira. Nikimenyamenya naho mutaronse amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu muguma muterera mu vyumviro kugira ngo igihugu canyu Uburundi bwacu butera imbere ariko cyane ubu twabonye ko muri ko murabikora cyane kugwaruka nizihembo zikoze batuma muguma mushigikira cyane ku bikorwa by'ugwaruka. Ubwa mbere kuva kera namye sigura yuko mu gihugu cacu abarundi benshi barenga 65% kwijana
nibo muri kino gihe twita abakiri bato. Abo bakiri bato usanga benshi atabuzi bagira. Benshi bababwiye ngo ni mungwe ngaho onye ngo hariho umuntu azobaha akazi. Ivyo rero iyo babivuga ugasanga bamwe babikora nko gukekeza, mbere bakaja no kubikora bakabwira n'abantu ngo tuzobaha akazi, mugabo ntibashake kwiyumvira mbega kugira abantu baronka akazi hakorwa iki. Nivyo rero nabangira nti nshaka ko abantu babitahura. Uku kugenda umengo ntituzi ivyo turiko turakora bihagarare. Ntitunabivuge gusa hageze kwitoza kwiyamamaza oya, mugabo numve ko ari umurimo jewe nihaye. Nakijya navuze nti mu buhinga je ndiko ndashaka kugira bundaba nukuguma mba umwigisha yigishe iterambere icarico. Abantu ntibaze kumva umengo ni ibintu turiko dukora dufyina. Biba biteye agahinda nimba twebwe tuzosaza ejo tugasiga iki gihugu ukunyene abantu bose baguma bibaza ngo nakazo mpakazi. Naho rero mbashaka bamenye uruhara rwa leta aho uko rungana, bamenye uruhara rwabo uko rungana, bamwe bose bagira bati turashaka kugira akamaro ejo. Iyo umuntu avuze leta abona ko leta ari abantu bamwe, ariko leta n'abarundi bose ni twese. Nawewe urimo oya muri ubwo buryo siko biharugwa. Iyo nk'ubu twagiye muri aya majambere yo gutora, abantu batowe baba bafise programme baramenya bati izokoreshwa uburyo bungana gutya. Ubwo buryo buba buva mu makori y'igihugu. Baheza bakagira intumbero, bakamenya bati mu kugira iki kintu gikunde tuzokora iki. Narasiguye nk'akarorero kugira ngo ico twita investissement no kugira ishora mari mu gihugu rikunde. Haba ibintu bitatu. Icambere n'amategeko yorosha ico gikorwa. Mbega ufise wese uburyo amategeko aramutuma abikora yorohewe, canke n'amategeko aza kumubuza kwisanzura no kutabikora neza kamana ubwoba. Ikigira kabiri nico no kwita environnement des affaires. Mbega ninabikora abandi baraza kubirondera, baraza kuza kugira bangurire canke nza kubikoraho onye bipfiraho. Ikigira gatatu nico no kwita capital. Uburyo jewe mba mfise ubwo nabwo bushobora kuva nabwo ni mu bice bitatu. Ishobora kuba amahera yiwawe wifitiye, canke ingurane waronse, canke imfashanyo. Ivyo byose birashobora gutuma. Ivyo rero tubishize hamwe byose tukagenda turabyiga, nivyo biza gutuma abantu batahura uruhara. Leta ingeniza sabantu rene ko ndavuga ngo ni twese ikivunga n'abantu bazana intumbero kugira ivyo nita investissement bishobore gushoboka. Si ibintu rero novuga ngo ni nivyo gufyina, kuko benshi babifata yuko ari byo gufyina, banabwira n'abantu ngo caha mukora ibi mugabo batavyize neza. Biba bibabaje kuko iyo wihenze muri mwene ivyo bintu abantu bagutera icizere kinininya ntushobore kugisubira kukironka. Ni ibintu rero bakwiye kwiyumvira ko bikoreshwa n'abantu baciye ubwenge bakavyiga babinonosoye. Umwanya ukwiye ntihabe kuza barihenda basubiramwo, abantu baca badebukirwa, abantu bakanka igihugu, bakanka leta yabo ugasanga basigaye bayivuma, kandi ariyo yarijeje guzana intumbero. Urwego rero ruza kugira kabiri ni bimwe abantu baba bashoboye ku gatwe kabo, ingene baza kubikora babikora kuko hariho ya mategeko, kuko hariho ya environnement des affaires n'ingene bigenda. Ariko hano mu dufashe urwaruka, tufata ko urwaruka uko bivuze ibice 30%, 35% nibo bagize Uburundi, nibo benshi n'abana b'igihugu. Leta n'umuvyeyi, iyo umuvyeyi acira inzira umwana ntaco biheza byungure. Jewe iryo jambo rirangumira kurikoresha. Igihugu kirimo nk'abantu miliyoni 12, bamwe bakuza abandi bakiri bato, tugatoramwo bamwe muri twebwe. Sinshaka ko nkoresha ijambo cyane ubuvyeyi, numva ko ari ikibazo cy'umutwe. Uwashizwe imbere ategeza kuba afise ubwenge buhagije n'umutima uhagije kuvuga ati jewe ikingira ndagikore kandi nyishu ndayibona mu mwaka mu myaka 2 akabisigura. Nayo ubundi abana wabavyaye naho buri kimuga naho batacishoboye baguma ari gwawe, ugwa uvyuka urabicubaha. Ntaco no kwita mu Kifaransa redevabilité cyane, mugabo muri leta hari mwico kintu. Donc kumenya uti njewe ikinaracemeye nzogikora kandi uburyo burahari. Ico rero kirasumba ivyo kuba ubuvyeyi bisanzwe. Ni abarundi n'abantu twese turakuze, umuntu yemeye ikintu urakurikirana kuvuga uti yashizemo ubwenge, yashizemo umutima, yashizemo amafaranga, yashizemo ibikorwa, ca kintu kiraza gukunda. Chance tubonaho canki uburyo burahari
koko nkuko bivuze leta y'u Burundi irakenye, leta yacu irakenye, nta buryo buhari kugira ngo ifashe runo rwaruka ruve mu bushomeri, ruronka akazi, abize baronka ubuzi, yaba ubuzi bw'ingenga cyangwa bwa leta. Leta irafise uburyo bwo kugwiza amashira hamwe n'amahingiro kugira ngo bano runo rwaruka ruza amashuri rwige, kubona rwo rwaruka guhagije amashuri abayanyuga nabo nyene rubashe gukora imyuga. Uko bwo babuke kose uburyo buguma bubwitwa uburyo. Ushobora kuba ufise byinshi bikakunyura guteza imbere, nkuko ushobora kuba ufise bike ukabikoresha neza bigatera imbere. Ikibazo rero ni ingenewe aba yarateguye kubikora. Umuntu yagiye imbere bamubwiye ati ni wewe tujeje gukoresha ibi bintu, ni wamenya ati aya mahera make uno munsi ndaza kuyafungura, aya yandi ndaza kuyarondera imbuto, aya nayo ndaza kuyatuma abakozi bagira ibi, ukuza kubikoresha nivyo biza kuzana inyishu. Nico jewe mba ndiko ndavuga. No kuvuga ko uburyo mu Burundi buba buhari burakwiye kugira ngo iterambere uba warondera ugenda urari soterako. Hari ibihugu tumaze imyaka nka 50 mu isi byari bikenye cyane gose. Ndakunda gutanga akarorero nk'igihugu ca Korea. Hafi y'iwacu ndakunda gutanga nk'ibihugu akarorero igihugu ca Maurice, nagahugu gatonya. Ni ibihugu mu myaka iheze babishira inyuma cyane gose, no musi n'ibihugu biriko biratunga ivyo biti ibihugu emergent. Muri ubwo buryo nyene hari ibihugu byari biteye imbere cyane, nk'igihugu kiri hande yacu nka Kongo, cari igihugu gikomeye gifise ubutunzi kama. Uno musi giharwa mu go cyane ku isi. Iyo ndavye ivyo rero ntangira nti ikibazo si itunga abantu bakwitirira, niryo wewe uri kurakoresha kugira utera imbere. Mu Burundi rero nibaza yuko durafise uburyo buhagije bwo gushobora gukora ibikenewe uno munsi nko muri mwaka wa 2020 bizodutuma tuja mu gukurikira tukagenda turungikanya ibintu bigakunda. Uno munsi ugwaruka ruko rarangiza amashuri, ugwaruka gwarangije amashuri abayabaye tuvuze y'imyuga, rukeneye akazi, habuze iki ko uburyo buhari, habuze kugira ngo ruve mu bushomeri? Urakoze cyane, nibaza ko araho nyene haca ahantu ntangura kumva yuko ikiganiro twagira ndagitahura, kuko dushobora kuma dukurikira mugabo ico bakiryoshe nivyo habuze iki. Icambere nico no kwitana, habuze ku buryo buhari, politike nziza y'igihugu irahari, habuze iki kugira ngo ugwaruka ruronka akazi, abaje amashuri abasoma diplome nabo baheje ay'imyuga bayabaye baronka ubuzi. Sino kwemeza yuko politike nziza ihari, ni ukuvuga ko abariko baratwara canke abavyifuza bamwe bose baragerageje kuvuga ivyo biyumvira. Ntitwomenya ngo nakani wafise nziza gusumba iyindi. Nziza tuyimenya iyo tubonye inyishu, yatoreye inyishu ingorane. Mugabo ho nogeza nico no kwita ikibuze, icagiye kirabura mu Burundi wacu harabuze ico no kwita inyigisho, encadrement. Gushobora gucisha abantu mu kintu cumvikana. Akenshi nk'ikintu ca encadrement kuri jewe nibaza ko gihera mu cyo no kwita ijambo, discours. Iyo abariko barashaka ko igihugu gitera imbere uko bavyumva, icambere gishoboka ni kukivuga kigatomoka, umuntu wari wese akumvise kikamuryohera akakimenya. Jewe ndatangara, nasanze abanyafrika benshi tuzi politike ya Obama atwara Amerika gusumba izi wacu, kubera uwamengo twarafata umwanya wo kumwumviriza. Ni umuntu yabazi kuvuga, azi vyavuga ku buryo ariko arabivuga utera ukamengo uri wanyu umengo uramutahura. Nagira nti abarongozi biwacu nibige, kuko kwiga kuvuga n'ishuri, kumenya ivyo uri kurashaka kuvuga ibyo bita amashuri ya communication, kushobora kwiyegereza abantu b'incabwenge mu gushikiriza amajambo. Ni ikintu gikomeye cyane, nico kiza nico no kwita encadrement y'igihugu. Hamwe umuntu ari muyinga, uri Makamba n'uri mu Cibitoki, bose batahura bati bwa bundi tugiye aha, bakavyumva kumwe, ntihagire uvyumva uko ashaka. Ico gihe rero baramenya bati leta izokora iki, natwe tuzokora iki. Bizoba mu mwanya ungana uko. Ico tuzokora tugitanga uku. Nihabe ijambo ngendegwako rituma abantu bamenye iyo turiko turaje. Iryo jambo rero iyo rije, abantu bose baratahura bati bwa bundi ni cyane. Iryo jambo iyo riri hari ntuzurivuguruza, riramara imyaka 3, 10, 20. Hari ico no kwita canal directeur y'ingene ibintu bizogenda, intumbero nyamukuru igihugu kizogirako. Naho bitoshikwa ko kuri uwo mwanya ariko bigumara ivyo nyene turiko tujaha. Ico gihe rero washaka
n'izi njyane dukunda kubona mu migambwe zirahera. Imigambo yose igira iti twebwe twese twahashika ijya ntumbero turayumva. Nivyo turashobora kugwanyira amajwi mugabe intumbero izoguma ari ijya nyene. Dushaka gukora bijya kubye ibyo bitomora. Yego. Ivyo rero bica bizana nico no kwita ubu twateye imbere, hariho amasanamu kugira ico no kwita simulation, kugira amasanamu ushira werekana uti mu myaka 10 gisagara ca Bujumbura kizoba gisuku, mu myaka 20 imirima yakizoba isuku, ugasanga ibisata byose waraseye n'uwicapa tubita plan, plan. Yego. Akaboneka abakiri bato bakamenya bati iki kintu turiko tucisunguko. Ico gihe rero kimwe navuga kwisumamwo kirahava. Abantu baramenya bati je ndiko ndakora ibi bijanyuko. Ni hamwe rero navuga amategeko, umuntu aramenya ati jewe mfise uburyo bungana uko. Ibanki yose njamwo usanga leta baransinyiye ndashaka ko inyungu ingana uko. Nkora uku kandi barankingira. Kimwe ahandi henshi twumva ico bita abavoka ba leta nico baca bakora. Nibo bamenya bati urwaruka turiko turankadra mu ntara ya Cibitoke irungana uko. Twifuza yuko baronka imitahe ingana gutya. Leta irabishinze. Naho vyoshika umwaka mugara canka agakomereka izoba ihari. Abo bantu bagenda barakurikirana. Amabanki agatanga amaraporo ati twabahaye amahera ngana uku, abariko barakora bangana uku, bizohava bigorana, leta ikamirikira kingira nabo bamenya bati natwe turiko turakora. Ivyo rero vya encadrement ni ibintu ntohereza ngaha mugabo ni inyigisho zikomeye zituma abantu bose bamenya bati jewe ndakora ico njejwe, leta nayo ikora icijejwe. Jewe ndimbura nayo ikankingira, igakingira n'ivyo ndiko ndimbura. Ico gihe rero ushutahura uti sinisumamwo kuko ivyo nkora birafatanye n'ivyo nakari ruhanda ari karakora. Jewe ivyo nza kwimbura urya ni waza kubidandaza, urya ni waza kubiterura bitwara handi. Tuja kuja mu kintu c'ubufatangane rw'ibikorwa atanu muyumva yuko ari nyamuyigendako. Ivyo rero biba vyavuye muri rya jambo ngendegwako. Muvuga muti ikibuze ni jambo ngendegwako, ni inyigisho canke encadrement kugira ngo urwaruka rumaze kuronka kazi ataho bacorera canke naho kazi koca kaboneka gute mu gihe havuzwe ayo majambo y'inyigisho, kuko inyigisho gusa n'amajambo bakabigisha, akazi koca kaboneka gute? Niho nariko rero ncangaruka umve kije cari cambere. Icambere kibura ni ijambo ntumbero, canal directeur, ingene tubiza kubivuga le discours créateur y'ivyo bintu. Iyo kimaze kubaho abantu bose baca bamenye uruhara rwabo. Haca hakurikira kimwe navuga amategeko avyorosha. Ayo mategeko ucuyaganira nabo biraba. Ngaha kenshi wacu amategeko murazi kwaca mu namashinga amateka. Kenshi usanga n'abantu batabikurikirana. Ntibamenya bati ikitworohereza niki. Wumva itegeko ngo ryaciye aha, ryatowe, benshi ntibanabimenya, ntibumviriza n'amakuru. Ayo mategeko rero kenshi abayajejwe abo bashinga amateka usanga bagiye iyo bavuka bagira bati twatoye itegeko ryorohereza ryashinga mitahe mwariko murarondera rwa rudandaza bwa buzima ariko muravuga twabikoze uko. Abantu bakavyumva ingene bigiye gukorwa. Ico gihe kiba kibaye ikigira kabiri. Ikintu cyose c'amategeko kiza gutuma ivyo bintu vyoroha, abantu bose akabwira ati ahubwo tugiye kubahimiriza mumenye ntimuzisubire ko nico mwitwaza. Ikigira gatatu gica gikurikira navuze ni kuba hariho ya environnement des affaires. Vya bintu bituma ibihugu bidukikije biza twinjira atari nko muri iyi minsi twari tugize ingorane, ingwara ikaba yabuje abantu gusohoka. Mugabo nuko atangwara zihari, haba uruja n'uruza rukomeye, ibihugu byose bikinjira iwacu, abantu bakaronka amaviza bakinjira, natwe tugasohoka, hakaba uburyo bwo guhuza abantu binjiye nko mu rudanda canke mu vy'akazi. Numva ko ca hakorwa n'ivyo navuga ama traffic mu gihe amategeko ariko arakurikirwa cyane. Oya, ico gihe hari haba baretse gukora igikorwa cabo, polisi gumikora ibikorwa vyayo, abantu bose bariko barakora. Jewe ngomba ko abantu banje barakora ibijanye n'amategeko. Uza kuvyonona polisi iramubona. Siwe je nitwararika, polisi iramubona akazi. Abarondera akazi bamwe twavuga 65% kwijana nibo je ndiko ndakurikirana. Ikigira kane rero kiza kuza ningene aya makapito aza kuboneka amahera. Hariho bakeya bafise ayiwaba, Barundi benshi barakenye. Hariho bakeya bafise udufaranga dukeya. Mugabo ahanini hakeneye amadeni, abantu bahabwa amadeni. Leta ivyishinge kandi bikurikirane, imenye ingene bikora. Ayo madeni atangwa nande? Atangwa n'amabanki ari leta, nivyo abakoriko barakora. Mugabo ntushobora kubikora atawo kwishinze.
maze kubisigura kenshi ntushobora kubwira umurundi ngo nave muhira ngo aje gusaba ideni mu banki ntawe umuzi kenshi atwara n'ishati yatabutse ugasanga ntasa neza ntibamwizera mu banki kugira baguhe ideni bagukenyera kuko ubona usa neza ni leta rero itanga muri rya jambo amabanki akamenya ati leta iravyishinze izobikurikirana yabishizemo abantu babikurikirana hose yagiye arabikora ico gihe baca bamenya ingene biriko biragenda ivyo bintu uvuze ko bikomeye cyane ga Francis Rohero birashoboka birakoreka mu bindi bihugu barabikoze kuko umurundi wese ucaja kudodora muri banki asaba ingorane kugira ngo atangura akazi ko ngato tumaze kubona kugwaruka rwinshi rurarusemeye rurira ko baragwima amadeni baragwima amadeni kugira ngo batangure imigambi yako turamaze kuronka benshi ba jeune entrepreneur bashaka gushinga ama entreprise ariko babura ubishinga kugira ngo baronke iyo madeni birashoboka ivyo kuravuga bivuze neza nico gituma nakubwiye yuko n'urufatanga ni rw'ibintu byinshi cyane ntushobora guhaguruka uvuye iwawe ibanki ni institution ibifise amahera atari gwayo y'abantu bayashizeyo bakeneye kunguka bici kwizera ngo twara amahera ushobora kubiyatwaye kuyasorora inzoga nta buryo na bumwe bafise bwo kugukurikirana niho nakubwiye nturubuhara gwa leta uhera muri rya jambo rya leta baba berekanye ingene ibintu bigiye gukorwa ico gihe biba bitomoye baramenya bati abantu banaka bariko bakurikiranwa gutya yama banka acagira ati ko turiko rero dukorana na leta tubizi muri commune Kiganda dukorana n'abantu bashika 100 biriko bigenda uko none umva ko bica biborohera mugabo ntibashaka kuyaha amahera umuntu batazi uvuga ngo yavundurutse uti biraryoshe cyane birakunda iyo baza decentralisation bagafata commune cyangwa province bakabifisa abantu bayo bakamenya basavye ingurane muri ayo commune cyangwa province kugira ngo ibintu bikurikirane ku rutonde igo cyane na cyane ndakwibutse ibanki iterambere ry'ibanki ribahe ibanki rifisakanye muneza ko gutanga ideni kuko ririronka kw'inyungu ribuza abo rihideni ibanki ntitera imbere igikiba gikenewe nuko abo riza kuyiha baba abantu bafise aho bahagaze bafise ikibaseruki mbega ejo uwasavye ideni yosandaba n'indazoririye mbega ko adasanzwe afise ibindi yari karakora canke yaratunze iyo homba n'indazobikurikirana niho leta ishiza kugira ngo leta niyo bitinya ayo ma risk yo kuja kwemera ko yofata abantu kugira ngo ni kimwe wavuga mbere leta none ninde nimba leta itinya none leta ndabimufate nk'umuntu asanzwe aciye ngaho leta ufatanganirwa amategeko n'inguvu zose z'igihugu ni kimwe wavuga umuvyeyi wese yishinga umwana wiwe ni kuvuga yuko nimba hari ikintu kidapfa gihombye ni leta ntihomba utariho ejo hazoba harabana hari leta mu manza itsindwa ico n'ikindi gikorwa twovuga mugabo anye mu byo twarimo no kuvuga yuko nabo bantu barongoye igihugu bafise amategeko yose n'ivyangombwa byose bagira bati twebwe ico tujejwe nuko mu myaka 3 abarundi boba bavuye ku rugero bariko bisununure nuko boba bariko barakora nuko boba bariko baragwiza umwimbo none bazogwiza umwimbo bicaye amaboko batariko bararima mbega barafise isuka mbega barafise imbuto mbega barafise ivyo borora ivyo byose nivyo ukeneye kwibaza ushubazo iyo biva ariko ubu hanyuma gusubiza ideni n'ikintu coroshe abarundi n'abakozi wabahaye none pajo ntumubizi yuko mu Burundi abarundi batanemenyere no kwandika umuntu uramuha ideni akagusubiza ejo atanaho mwanditse kuko aba ari umukozi abari karakora burya nibake bagusaba bagiye kuyanywa abenshi bagusaba bagiye kubikogwa babakenyerero ko ubizera ikibura n'ubishinga ariko urugwaruka turavuga urwaruka rw'u Burundi rw'abashomeri rutagira akazi gwenje amashure ruko ragerageza kwiyungunganya rukabura amadeni tumvise rukabura nako ababaha ideni cyangwa ababagurana cyangwa amabanki leta yobikora mu buhe buryo kugira ngo urwaruka ruronke nashaka ko tugabura kumwe ngira ngo kubirishanye gutatu urwaruka hariho inyigisho ziriko zirakorwa muri kino gihe zitwa ngo zo kwigisha abantu bya entrepreneuria basigurira abantu ngo abantu bose ngo bazoronka imitahe ngo hama ngo bace babadandaza ngo canke bace batera imbere sivyo igihugu cyose ntigishobora kujana abantu bose ko badandaza imirimo iratandukanye yego hazokwama hariho abakorera amareta hazokwama hariho abakorera amashira hamwe atandukanye mu byo bita ama administration hazokwama aba secrétaire hamwe hazokwama aba assistant ibintu byinshi bikora muri administration bizokwamaho abo barukwabo hazokwama abantu bari mu ma secteur novuga
atari productive atimbura ibintu yimbura ubwenge ni nk'amashuri ni nk'amavuriro ni nk'ivyo bintu byose abantu bajamwo ababikoramo bazokwamaho abantu rero bamenye bati hazokoma abantu biga bakaja muri ivyo bisata ibisatero biza kwimbura umwimbu ufadika cyo no kwita les biens et services abo onye nibo baca bafatirwa kuri ico wari kuravuga nico naca mvuga nti ico gihe twoja guharura ari naho hamwe haca hakenerwa kumenya ivy'ibiharuro iyo uravye igihugu cawe ugasanga kirimo abantu bashika 100 muri rwaruka twavuga uzosanga abarenga 30% bari muri bwa burimyi n'ubworozi muri bya bikorwa byo hasi nibo muri ivyo vyigwa abavuri burimyi bariyumviriwe kugira ngo babahamagare cyane gose kuko abivy'uburimyi bari nabone mu mico itandukanye hariho ujya muri meza gufata isuka mugabo hariho umurimyi umwe yiga gushika bashaka kaminuza twita umu agronome aza kwiyumvira ingene barimo hariho umuhinga mutonyi yize ivyo gukurikirana imirima bamwe baheza nka za itabu n'ibindi hariho n'undi muhinga asanzwe umwe bazo babigishije ingene arima umva nabone bari mu nzego zitandukanye ntuza ko bose barakenewe bose baba bakenewe niho navuga nti iyo rero tugiye guharura uza gusanga kugira ngo wubahuke ejo kubwira abantu bahejeje kaminuza ngo genda ngo muronka ayo madeni nuko igihugu kiba kiriko kirakora bwa mbere ahantu mu rwego rumwe bamwe bari hasi akenshi sibo barondera amadeni ni abanyagihugu mu gihugu cawe buzuye babarimyi baborozi Reta ikeneye kwenjectamwe amahera uvuga uti nk'ubu hari ikintu ciza bari bakoze gushiraho amakoperative ni igikorwa ciza mugabo ntushaka kubwira abarundi bakenye ngo mu koperative ngo nibimenye ni vyiza uravye nk'ababitejemwe imbere gose ubugeze ahantu abantu bose usanga bafise uburyo hariho ibihugu usanga umuntu wese afise konte mu ibanga ino rero ntushobora kugenda ahantu nko muri commune Kabarore ngo wegeranye abantu 400 atanumwe akaba kabinoti y'igihumbi ku munsi ngo babwire ngo zana ngo amafaranga ngo muzana mutahe nivyo bimwe bica bishika bawurondeye bikevye ikiremve mu nyuma ntushobore kubaha bimwe byose nagenda avuga bagaca batani icizere ngo ari kurababesha igihe rero ari ivyahereye mu bwenge bwose bw'igihugu umenya uti abo bantu bato ya makoperative ingene aza gukora nshiramwe uburyo ndavye ivyo bariko barakora aho batabufise ntamenya ko ari je ndabutanga narabisiguye nibaza ko uvyibuka ndiko nderekana ingene ama projet mato kwa bato ingene akogwa amahera arashobora gushigwamwo ubwa mbere ukayafata nko gufasha mwarabonye nko mu misi heze nimba ndavyibuka ngaha mu gihugu cacu aho nka PAMI za gufasha abanyeshuri usanga babaha imfungurwa ukavumba bavyise ngo food for work baba bazi ko bashonje bakenye ugasanga ni ibintu wabahaye mugabo wewe ukeneye yuko ubwa mbere babanza gukora hamukabagaburira ko siko bari mu ngorane mugabo wabikurikirana buhoro buhoro mu nyuma ukabahemba ivyo bikazoza kuba nka bya bindi wari kurashiramwo kugira bashobore gukora kuko mu ntango ntushaka kugira umuntu ashonje ngo naje gukora navyo yoshobora cagwara malaria naho rero nagira nti uburyo bwa leta bubanza kurungikwa muri mwene ivyo bintu ni mu ntango abantu bakisunura bakumva ko babironse hama bakanagira ico nigibaza nti hakaba kumwe ko bagira ati ndakunda leta niyo yaduhaye ubu buryo ikiba gikomeye nyamukuru ni kumwe babivuga muri rya jambo uba warasiwe werekana neza ingene ugiye kubikora baca batahora bumva bati samahera je ngo turye samahera je ngo dufyime sayaje ngo yibwe baca gira ati sha mu mezi 3 badusabiye badusavye ko mu kwezi tuba twariye mu kwezi gukurikira tuzoba twateye mu kundi kwezi ngira ngo tuzoba turiko turabagara badusavye ko tuba dufise ibitungwa mu kwezi gukurikira tuzoba twamaze kubakaho biriko biraba ivyo bintu rero usanga ubikurikirana kuva hasi atankunzi bimumengo nivyo habagenzi byose biriko birakogwa niho navuga rero nti urukurikirane rw'ibintu by'iterambere sakantu kamwe uza kubesha umuntu ngo nakwanditse ngo ja kubikogwa ngo ndaguha akazi oya ni ikintu kinini ukwiye gushinga abahinga bakomeye mbere inyungu yacu rimwe na rimwe ushobora kuyibona haheze nk'imyaka 5 wari kubikora kuva no munsi yego rero mba nshaka gusaba ko na bamwe n'abandi batumva umengo bariko barahaya ngo akazi kagira gatangwe oya wakoze iki kugira kabone byakunze hariho n'ibindi byinshi cyo no kwita amafacteur atari make nk'iyo bigiye mu burimi hakenyera imvura idahari ucumenya kuzogura amapompe kugira uvomere n'ibintu byinshi ushiramwo mu ngiro kugira ngo wa muri lisansiye wawe ari hejuru aze kuronka akazi kuko aza gutunganya ivyo
si ukumuha gusa rero amahera mu ntoki ngo twara ngo genda ukore kuko bose si abadandaza. Uno munsi urwaruka twabivuze ko ari rwo ruriko rurashigwa imbere ko ruridoga cyane cyane ubwo ruti twebwe nta kazi dufise, ariko turabona ko umugambi wa leta waratanguye uriko uragerageza kugira ibarura bamwe baramenyekanye baratanguye n'ivyigwa koko urabona ejo canke hirya y'ejo urwaruka ruzoronka iyo ngurane amabanki azoba canke urabona koko leta yoyo nyene izoshobora guha ubwo rwaruka mbega koko abakurikiranye canke ababaruwa abagize rusansuma nawe ni igihugu cyose nta bandi baba bicaye canke kuri ya niveau d'étude hari umurisansiye yoba ari muri iyo afise diplome bashaka ari muri izo rusansuma sino kwishura mwene ivyo bibazo panje kuko nariko ndakubwira nk'umuhinga ingene ivyo bintu bikorwa nkanipfuza yuko nuwo batabikurikiranye muri bo agira ati bwa bundi reka tubikora uku kandi burya sije mvuga ko ndabizi gusumba abandi niciyumviro mba ntazi mugabo umbwiye ko bishoboka nari kwemeje birashoboka igihugu cy'u Burundi ntigikenye hariho n'ibihugu bikenye kuturusha biriko biratera imbere kuturusha nico gituma nakubwira nti guteza imbere igihugu si ibintu tukura mu kirere ibintu biriho nabigusiguriye neza intumbero amategeko environnement capital ivyo byose ubishize mu ngiro abantu bakamenya ivyo bakurikira birakunda ko ejo umbaza uti mbega bizokunda ico sije nza kucishura uri karabikora uno munsi niho twovuga tuti reka tumuha umwanya turabe yego naho niho ucuza ku nico wambajije kare ubu ni kuki ndiko ndavyitwararika nankako tuja mu gufina umengo no gukekeza nshaka ko abantu bashiramwo ubwenge narumvise benshi babimbaza mu misi heze hamwe twariko turiyamamaza ngo ivyo uvuga ngo kubivuza ubu nshaka bumve yuko atari jambo gusa ryo kwiyamamaza ni jambo ry'ubwenge nshaka ko abantu turishira mu gaciro umuntu ariko arakora uno munsi ikintu mu mwaka wa 2020 amenya ati mu myaka 2 inyishu niyihe mu myaka 3 mu myaka 5 azabitahure ntazorire nkuko ariko avuga ntibere subire kwidoga nibamenye bati igikorwa nakoze inyishu yaco ngiye umujene ugwaruka ko incabwenge gwize ruse diplome uno munsi ko urafise novuga ibakwe ryo kuja kwihangira umurimo canke ruka créer iyo emploi rugasaba ideni rukaronka nagira maze kwibutsa yuko sinibaza ko hari irindi shuri rikenewe kugira abantu bamenye guhinga imirimo kuyitegura amashuri yamaho ushobora no kwiga ntuheze kandi ntagire na kimukuramo nkuko hariho n'abantu batagiye mu ishuri mugabo baciye ubwenge urabona bitunze bafite ibintu byinshi bariko barakora ikibazo ni ico no kwita umutima w'umuntu esprit ubufise amashuri aducisha ubwenge aduha ivyo tutari tuzi mugabo umutima w'ubwenge utuma ubufise ingene wumva ibintu ico gihe rero nagira nti Jesse ikibazo cyo kugwiza amashuri ndiko ndarondera ico nashaka kuvuga ni uwo mutima bwenge utuma umuntu amenya ivyo akora igihe hariya kimwe nakubwira bya jambo ntumbero discours d'encadrement abantu benshi cyane barafise ico abakiri bato bakunda kuvuga ngo amatara n'abarundi benshi bafise impano zitandukanye igihe baba bazi yuko bakigwa neza n'ijambo ntumbero ry'igihugu bokora ivyabo kandi bakatera imbere gose cyane mugabe igihe iryo jambo atari hari bagenzi mutwe nk'uruyuzi ntibamenye ico iyo baja niyo bava baronka ubashigikira ntibazi n'uwo bitura niho nagira nti kugira ngo abantu bagira imirimo yabo bibarimwo hari abantu benshi bagize ivyo bashobora mugabo baguma bahomba hari abantu benshi bariko barita ku rutare nibo batuma none musi tugihagaze mugabo baguma bahomba umuntu agurisha igice c'itongo akagenda akagura bajaje akayikoresha mu nyuma ikamupfira ko gaho kuko yabuze uko ayigira umuntu agura ikinga agura ipikipiki umuntu agira ati je ngira ngire isaramara menuiserie akabikora mugaheza imyaka 2 ugasanga yahombye kubera iki yatanguje kagatahe kiwe gatonya wewe nawe uza kumusaba ivyo gukorera ushaka vyiza gusumba ndafata karore wabona nkizi ntebe twicayeko zakoyo ngaho Bujumbura wewe urazishaka zisuku unye umuntu mubwira uti nzozikugurira ndaguhaye avance ni adafisa yandi ntashobora kuzikora nico gituma wamuhaye avance ararondera imbaha karondera ibi bitambara agashirako munsi mu nyuma vyanse agatangura kugukwepa yiruka ahunga kubera iki nta yandi afise
igihe rero yoba afise umutahe yozikora akanazishira ahantu ukabura zibona ugashika ugura utira uratanga n'amavansi ukabona ingene biriko biragenda naho nariko ndavuga nti hari abantu benshi bafise impano ku bintu bito bito dufise aha mu Burundi abantu benshi barafise amateriye de couture izi mpuzu nyinshi dufise zishonerwa ngaha mugabo uragenda urabe bose bashonera ahantu munsi y'ibitanu ngaho mengo ntaco bariko baravamo kuko nta kintu na kimwe bafise batanga nk'ingwati ngo amabanki ngo abizere bababwira ati we ntitukuzi niho niko ndasigura nti ni watowe ufise ububasha ni wategeza kubimenya ati mfise abarundi bangana uko bakeneye gukora ibi nkeneye kubumviriza ndabikore ubwo uti inyishu aruka ari abashomeri amashure bize ntabimfa gusa ni se barundi ni leta nuriwe muvyeyi kugira ngo ivyose bikogwe avumera ijambo kugira ngo ivyose bikogwe canke abandi bahinga bashobora kuza bashigikira leta sinzi ko ari iyo ico bita incamake y'ivyo ugize se barundi arafise uruhara rwiwe kandi rukomeye cane n'abandi benshi bagize leta yiwe barafise uruhara rukomeye bose imbuze leta executive parlement n'ibindi byose barafise uruhara gushinga ayo mategeko yose avyorosha umva si jambo gusa agiwe n'amategeko yose no kubishira mu ngiro kugurura mihora yose kugira ngo abantu bakore hama abantu nabo barafise uruhara rukomeye cane kugurura iyo mitwe yabo bakumva ko bagiye kubikora rero ni ibintu bifatanye bikeneye ico no kwita kuja hamwe kuyaga kumvikana umurongo ugacibwa ivyo rero ntibishoboka hatari kimwe navuga ya ntumbero umwe wese acakora ivyo abonye uno munsi biriko birakogwa ukuntu biriko birakogwa mwebwe muvuga muti ni si neza canke ni haragera ni nabi bikogwe gute interano yanyu mwebwe nk'umurundi ukunda igihugu nk'umurundi ufise ivyumviro kandi nk'umuhinga mu bijanye n'iterambere hamwe n'ivy'ubutunzi haracari kare kandi jewe sinkunze kuvuga nabi ngo canke ngo neza umurundi wese arafise uburyo bwiwe ingene akora ibintu leta yatangiye kubikora abishize mu ngiro ko urwaruka rwamaze guhamagarwa ruriko rurabarurwa rugira utangure kwigishwa ivyo gukeya ubuzi kugira ngo ruzokore mu misi iza canke mu myaka iri imbere nico nasigura mvuga nti sinshaka kuvuga ngo ni neza canke nabi kuri jewe aha wanje sinibaza ko hakenewe amashuri abantu barize bamwe aya matoya yaciritse kandi kugera muri kaminuza ivyo bize ni byinshi cyane bitandukanye si kuja kubigisha kuza gutuma inyishu ziza nakubwiye inyishu ingene ziza ikibazo rero aho kiza kuja kuri jewe uno munsi umbaje uti uterera iki nashaka ko abarundi tutama umengo igikozwe tuja kuvuma no guhezagira bamwe abakunda abo bantu umengo bariko barakoma amashi abandi nabo kamengo bariko baravuma ivyo ntaco bitwungura umengo turi mu migwi ibiri y'abaninahaza n'abavuma bikaca umengo turiko turabandanya kuduza rwanko nagira nti nihabe ico no kwita nko mu gifaransa irimbura evaluation tuze turabaza namye nandika muri imisi ngira nti nitube tunashaka ko dutahuzanya nko muri ibi bintu dukunze kuvuga mbega ibihugu turiko turashima uno munsi mu myaka 10 vyigenjeje gute mbega uravye aya matohoza menshi yerekana ibihugu biriko biraje imbere cyane muri Afrika Uburundi bwigire ku bandi berekana ko mu mwaka uheze igihugu ca Côte d'Ivoire arico kiriko kiraza imbere mu bintu vyerekeye ku kongereza imitahe bakerekana ko Ghana izu bwa kabiri ukabona ko bo wabikora gute Ghana ko ibikora gute mbashaka rero ko tuzacubaza iti mbega bakoze iki ugasanga ibiganiro biza kudutuma tumenyeta abandi bakoze uko bagize iki mbega itegeko ryabo nigi wacu bitandukaniye impamvu babishitse ko mbega ijambo iwabo rimeze gute natwe tugire ingene tuvuga nituze gusa umengo tuja muri pour ou contre du critica gusa tuvuma oya nihaze kuza turaringanisha tubazo tuti mbega ibi bihugu bitwegereye Kenya Uganda Kongo Rwanda Tanzania bariko bakora gute mbega abana babiri bahereje ishuri rimwe nko mu 2018 uno mwaka muri ivyo bihugu bamerewe kumwe ni hehe amerewe neza yorohewe tugaca tubaza tuti ni kuki hariya yorohewe biza kuza rero no gutangura kumva yuko ico gihe haza kuza kimwe nita débat constructif aho ntaza kumva abantu biyitirira imigambwe mugabo bagiye bati ubu rero si iby'amatora
mbega twokora iki rero ico gihe jiwe rero mbasa n'uri karagira nti mfasha abantu kugira nti duza deba reka kuzana amahuzu ubu nsi yakenewe nituganire koko mbega aho naho nyene nka todo credit muri ivyo bihugu nk'ibi bihugu by'akarere ubu turabizi ko ari mu Burundi isigaye iri hejuru kurusha ahandi ho ubu abahinga mwebwe nk'abahinga mu by'ubutunzi mu by'iterambere hari tujere kuma umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 wari umukandida yigenga ikigego kirahari murabiganira n'aba politiciens canke abantu mwari kumwe kigiye muhiganwa uno munsi mutariko murahiganwa ariko muri mu bindi mirimo kumbure turindire mu myaka ya 2027 kugira ngo dusubire kubabona kandi muzanije ibiyumviro canke n'ubu muriko murabonana muriko murakoresha ivyo vyumviro ya migambi yanyu bari mufise muriko murayeterera leta kugira ngo iyishire mu ngiro. Nagomba kukubwira yuko mu Burundi mwe n'ivyo biyago ntibibaho mu Burundi je narabaye mugabo nabikubwiye ndamaze kwivuga mu biganiro bitari bike nta biyago mwe nibi bibaho akenshi imigwi bajamwe bavuga bakeba bajamwe bavuga abandi ingene bo batera imyereka ingene bo bagira ahenshi nivyo baganira jewe rero igituma mvuga nti nshaka gufasha iyo deba nivyo ndiko ndabwira sinorinda kuja muri amashinga amateka canke ngo nje mu masalon hehe akomakomeye nshaka ko umwana ari ngaho mu Kamenge uri ngaho onye mu Nyakabiga uri hariya mu Buyenzi rohero kumutanga ego nshaka yuko iyi deba dutangura kuza turayikora aho turi hose mu marigara ntitugume tuvuga ibidakenewe mugabo turazanye ni kuki muri iki gihugu biriko bigenda uko kuko benshi nabo bashome nabo bantu bizayo bashoboye yose nshaka ko bari ivyo bayaga ivyo ntisingume numva gusa umwanya wose bayaga Barcelone Real singume numva umwanya wose bariko baganyira gusa abastare abaririmbyi oya mugabo babana yagi babaza bati mbega ni gute Fizo canke Sadbi boronka isu boronka imitaye bakagenda uko ivyo nivyo mbashaka ko twoyaga ivyo rero ko jewe nibaza ko mu kugira ndabitumigwemwo ndinda kuja ahantu kure ariko twebwe mutwikoze ko canke tukamenya makuru canke ivyo mko murandika twabibona turabaha ijambo twira ngo mubishikirize abanyagihugu nivyo gusa kuri Facebook hajya habona no kuri za Twitter no kuri za Instagram hari ababibona ego nivyo bakagira ama commentaire cyo bavuze ariko abakene ibiganiro nk'ibi murabaze gutumbera ni radio canke ndeme benshi makuru kugira ngo bibabaze iyo deba ibe ko turazi ko mu Burundi hariho article ya 31 ya constitution byashingiro riha abantu gushikiriza ivyumviro vyabo mu rufasoni badatukanye yego cyane uragize neza nico cambere mbanje gushima wewe uri mu bantu bagiye barampa ijambo kenshi kugira ngo nshikirize ivyumviro vyanje ariko urabona abandi duhamagara ntibatwitabe kandi bazi ko ari droit yabo yo gushikiriza ivyo gushimira n'ayandi maradiyo canke ibindi binyamakuru vyagiye birantumira n'uruhara rwacu twese ibindi ko ndavuga sindabivuga mu rwego rumwe urabona mwebwe mwaragize uruganda rwo kumenyesha amakuru Bujahit nanje nivyo kandi n'imitahe nta mutahe wahanze biva muri tubinye urwaruka twasabye izotera imbere ubwo mu myaka 2 uruganda ntizohava ruhomba birashoboka canke muri biro ndiko ndavuga niyo deba ndiko ndarondera ni gute twobituma biduga abariko bararondera ivyo bakeya tubivugane uko wewe wampaye ijambo nanje ejo mu vyo mvuge nti vyogenda uko inganda nkizo zigende ziratera imbere mu buryo bari bwo bwose rero niho novuga nti iki kiyago tutacikoreye twebwe nyene sinza kwizera ngo hari umutegetsi nakangwa azogikora mbere ahubwo nshaka ndanabikumenyeshe amareta menshi yagiye arakurakoranwa mu Burundi ntibabikunda ugiye kenshi uranagira n'ivyo ushikiriza bamwe bagufata nk'umengo rikuraba ariko nyine ibintu byubaka igihugu biteza imbere igihugu biteza imbere leta abanyagihugu twese muri rusange Burundi muri rusangi kubera iki leta itabishigikira cyangwa itabiha umwanya mu gihe ariho dukuramo twese ivyumviro ico sinza gushishwa ngo tubirekuriwe n'amategeko amategeko kandi atogwa n'inzego nyene za leta bizoshingiro tegwa n'abashinga amateka umugambi wavuye mu bushikiranganje leta ikarungika mu bashinga amateka nkenguza amateka bakavyemeza bakabisubiza bikemezwa ibi byose umbajije uti kubera iki batemera iki yaje kugisigura nico gituma navuze nti ingene ivyo twifuza nivyo tubona ivyo turota nivyo kenshi tubona no kuvuga yuko jewe bamwe bose navuze ntibafise uburyo bwabo uko bavyibaza abarongora ibihugu muri iyi myaka canke mu myaka iheze baraduhaye ivyo bafise barabitweretse kandi no gushima ivyo baduhaye mugabo jewe ingene nakuze nipfuza
Uburundi buriko buraguruka buteye imbere cyane rero niho mba nibaza nti bivana n'ingene jewe meze n'ingene ndavyumva kuri jewe nta bwoba na bumwe nogira ari jewe numva ko ijambo umuntu yoifata yoganira mbere niho bimpa n'akaryo kutahura ivyo abandi bavuga mugabo kuvugana ni ibyo bituma ndanashima n'ubu unye nimba mwampaye ijambo ejo bikarengana ni vyiza none ni kuki ari we wantumiye abandi batantumira hariho abakunda ivyo biyago hariho n'abandi batabikeneye bibaza bati ndamuhaye ikiganiro urya nzoba ndamuteje imbere akibagirwa ko hari abandi ivyo babigirira akamaro kuruta jewe ubu ndiko ndakura umwigisha ariko yigisha umwana abashaka ko umwana atera imbere we ntatera imbere cyangwa ashaka ko umwana watera imbere niko we uvyumva we ugira uti Francis canke n'abandi bahinga bariko barigisha bariko barabwira abantu ibintu birabagirira akamaro muga hari wundi agira ati ariko aravyigisha bituma aboneka bituma amenyekana bakagira batahubwo ntanavuge abantu rero bivaba no ko babifata n'ibinyamakuru byangene babyo je nibaza ko uyo muntu yavuga ati yobavuga ati ujya nsinkeneye ko avuga kubera iki nawe ataza avuge kugira ngo tumenye incumiro ciwe hama igihugu gitera imbere urwaruka ronka akazi nimba ari vy'ubutunzi imibano by'amagara y'abantu ivy'ibidukikije canke ivy'imico n'akaranga haza umuhinga adusigurire tumenye inzira abantu bofata kugira ngo bitere imbere bivuga mwaragize uruganda rwanyu mu mufisi intumbero muvuga muti tugomba ubwenge bwose butuma igihugu kija mu iterambere ivyo biba ari vyiza mukavuga muti uwari wese ashoboye kuzana ubwenge bushasha naze tumuha ikibanza hari abandi batavyumva gutyo abo rero ico gihe nibo bobazwa ivyo bibazo kuki mwe mutabishaka bakavyishura baba bafise izindi ntumbero baba bakeneye kugira bati uwacu wenyene niwe dushaka kwaja kuvuga naho batavuga ibikenewe mugabo niwe wenyene aza kuvuga ivyo rero byarashitse kenshi muri iki gihugu sinoza kubigarukako mugabo je ico nagira ni iyo deba nimba ishoboka biciye ngaha biciye ku bindi binyamakuru vyagiye biraduha ijambo twe twifuza yuko iyo deba igendera kura buhoro buhoro abarundi bose igendera nyengetera kujya bavuze uti nahereye mvuga kuri Facebook mu binyamakuru bito ma réseaux sociaux mu nyuma biraduga nivyo hariho amaradiyo menshi je namaze gusaba yuko nogira ibiganiro bakanga ko bagira bati ntidukeneye kujya mu ntavugira ngaha rero ivyo birasanzwe kandi sinshobora kubavuma ahubwo uko batarimpa ijambo niko nibaza ko bituma nanje platform ariko ni nyinshi uzo kuvuga kandi umurundi wese arafise uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro ciwe mu mahoro n'umutekano atari ubwaro wundi canke adaho canke adatukanye iyo ni article ya 30 ngo ndayisubiramwo mu bwiza shingiro ry'igihugu rirahari umurundi arafise uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro adatukanye Professor rero mu myaka mu kurangiza mu myaka 5 iri imbere wowe ugwaruka la jeunesse burundaise ubwo rwo mu Burundi urubona gute uruha iyihe sura kumbure no munsi n'ugwaruka ariko kibazo ariko Burundi bwejo kuko ndakubivuga koko urabona Burundi bwejo ari ubwejo cyane n'ubwo no munsi ubwo rwo munsi we mu myaka 5 urubona gute hari kibazo bambajije mu misi heze mu ruganda rwagizwe na PNUD mashira hamwe ya Nations Unies babaza bati mbega mu myaka 2025 Nations Unies kiratera himbaza imyaka 70 n'itanu imaze bariko baravuga bati mbega mu myaka ikurikira 2025 tuzoba tumerewe gute rero sinashaka ko ndabifata mu kivunga ingene uzoba umerewe bivana n'intumbero igihugu cyawe kizaba carafasha iki gihugu gifashe intumbero nziza mu myaka 5 tuzoba duhiriwe iki gihugu gifashe intumbero itariyo mu myaka 5 tuzoba tugowe kurusha no munsi si ibintu rero nza kuvuga ngo jewe nipfuza ngo si ibintu nza gushira mu bisabisho oya ivyo sinsaba imana mwene ivyo nakubwiye mu kindi bavuga bati ntabaribwa ngiwe no kwamasatu umuvyeyi yakubwiye ati iyo mbugita ufise yishire hasi yishize hasi mu minota 10 za kugumutwenga ubandanije ifinatisha mu minota 10 za kuburi kurarira no kuvuga yuko twese turakuze iki gihugu nitwigenza neza abarongozi bakigenza neza abanyagihugu bakigenza neza twese tugatahura icari cyo iterambere ubutunzi bw'iki gihugu ukwimbura kuhana kazi kuha iteka abandi iki gihugu kizoba kimerewe neza mu myaka 5 mu gihe tutavyumva ivyo onye umwe wese ari kwigungirako ari gusita abandi ari kuvuma abandi ari gutukana ari kwamburana agashambara mu myaka 5 tuzogorwa gusumba no munsi nta miracle bamwe umujene ugwaruka rukora iki uno munsi kugira ngo ruje kumaruzerinze rutarataza yariza amashure afise impano afise ingabire Imana yamuhaye akora iki kugira ngo atere imbere rwo rutera imbere n'igihugu cyo gitera imbere ego unsubije kuvuga
kimwe ico urwaruka gukora navuze urwaruka hari ivyo naho gukora idakunda kuko ibindi bitakozwe n'abandi mugabo kurwaruka ico mwe niko ndashaka naho byose byo bavyabuze cambere nshaka ko abantu bakiri bato bumva ko ubuzima bwabo burakenewe cyane byo babibabaje wabuze iterambere ukabura n'ubuzima ukarinda upfa ukasanga mugiye kugwana mugiye kunyibiyayura mutwe mugiye gusekana mu bidakenewe nshaka ko n'imiburiburi mu gihe hato hari intumbero n'imitahe bashobora kubaha n'ingene bashobora kwironka abafise bike basangire bike bashobore kubandanya bayaga jewe ndashima yuko narabivuze ndashima ko uruhagarara uyu mwaka ntigwabaye nkuko rwahora rumera muri iyi myaka y'amatora haragumye akantu ko kumva ko abantu buke basonerana ibintu byo gushamirana ntivyabaye cyane ko rero ivyo twabishoboye ni haze kandi kuko gwaruka niwo gukunda gutwagwa muri ibyo bintu no munsi gwaruka naje gwakoze nibaza ko barifashe nshaka rero ko igihe bashobora kuduza ya deba navuga yabo bakaganira mukuri mu biriko birababeshaho biza gutuma batumvira cyane amabwire yabwirwa n'abandi ico gihe rero ivyo bashingiye ko babimenye abafise bike babihanahana jewe naranezerewe ndagenda nkabaza umuntu atwaye ipikipiki muri iki gisagara nkiyo pikipiki ni gwaye ngo yana umuntu yampaye ipiki uwo n'umugenzo wabayeho muri iki gihugu abafise amapikipiki sigwiwe donc abafise amapikipiki muri igihugu ni bake mugabo baraha abagenzi bagahanahana kugira ngo bose baze kuronka ayo barara bariye ico rero no kitani ni gufashanya no mu marigara umuntu akavuga ati je naka yampaye no musi yampaye rero nitubandanye dufashanya muri bike naho badashobora kugira ico cyo kwishingana kwavarizana abavarizana biragoye mugabo batabishoboye mu gihe abonyene kubishobora batabishoboye batabikoze bo bazi barashigikirana muri duke aho ubushomeri buca buhera oya ntibuca buhera navuze nti ni kugira ngo twimentene buhoro sinshobora kuza kubesha abantu nabikubwiye nta gihugu giteza imbere no kwisumamwo abantu nimba twobandanye twisumamwo mu gihe twabuze ya mategeko meza uko ategeza kumera mu gihe twabuze bamwe batwishinga mu banki n'ibindi byose nibafatane munda ntibagume baryana muri bike barimwo habe ico no kwita cohesion kuja hamwe kumvikana babandanye bafise ivyo basangira nivyo nariko ndavuga ico rero ico dufasha kuguma twimentenye hama nkaba mfise n'icizere ko uko tuzoguma tubivuga nabo bijejwe bazoza barabitahura bumve uruhara rwabo ni gute bofasha abantu kuronka imitahe ni gute bashobora kumvisha abantu ingene bakora ntitubabeshe gusa ngo bije mu majambo y'ikivunga ngo gira ibi ngo umengo ni na maslogan oya n'ibintu technique ubu unukuri ntituje mu vy'ikivunga byo gukwega abantu umengo no kubaresha n'ibintu biba biri technique ubwira abantu uti iki cakozwe ngaha ingo mugire gutya bigenda uko muri iyi ntara nyimba mwashinze koperative iyi koperative ikeneye ibi kugira ngo itere imbere yagize imana igatera imbere igafasha izindi ziri ruhande bakagenda barafashanya buke buke mugabo ahere kuri ivyo bike mugabo nayo ubundi nabisiguye ico no kwita muri twamugina les paramètres kugira ivyo bintu bigende neza ziratomoye si ibintu uja kuvungavunga ugira ivyo ubonye nta namba bakunze ibiganiro menya hano kuri Bujahit TV ni ngaha tugisozereye tuyibutse ko twari kumwe n'umuhinga mu byanye n'ubutunzi hamwe n'iterambere akongera kandi yari umukandida yigenga mu matora mu 2020 yarakoze mu biro vya kabiri canke mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu kuva mu 2005 gushika mu 2008 ni Francis Rohero afise ico yise Mouvement Orange. Francis Rohero tugushimire cyane ko namwitavye n'ubutumire bwacu. Murakoze cyane nimwishimiye mbandanye mudufasha kugira ngo iyo deba ibandanye ikura muri iki gihugu bimare imyaka n'imyaka ubuzoba umuco ntumengo igihe turiko turabivuga abantu bumva umengo turiko turafyina mugabo ubu umuco w'ikirundi deba zikomere mu bintu byose ari naho nibaza nuko nshigikira umugambi mwagize wo gushingura ubuganda bwo kumenyesha amakuru bitere bije imbere mu mwaka uza muzobe mumerewe neza gusumba no munsi. Turabashimiye cyane rero bakunzi ba Bujahit TV murashobora kubandanya mugira commentaire ngaho cyangwa mugira ivyumviro muterereye uko mubizi mushikiza ivyumviro byanyu mu rufasone kugira ngo ivyo vyumviro byanyu birashobora kugira akamaro ejo bariko barabisoma cyangwa bariko barabibona bitume batera imbere cyangwa bifatira kugira ngo nabo nyene bisunure mu buzima bwabo. Mwari kumwe na Patrick Pajo niyo nkuru kuri mikoro na kino ganje kandi bategurira mu buhinga bw'ijima kuri kamera twari kumwe na Fiston mugira ibihe byiza na akagaruka.